mwijoro ryo kuwa 15 ushira wa 16 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024 nk'igihe ca saa sita z'ijoro gishira saa sita n'inusu harabaye ubwicanyi aho bita mu Gitoki mu Carama ni muri zone ya Kinama muri komine ya Ntahangwa aho hagandaguwe uwitwa Irakoze Brice akaba yari ashitse aho hantu asanzwe avuye kwibarutsa umukenyezi wiwe, hanyuma niho yagira ikibazo c'imodoka biranka kwibandanya igenda, hanyuma acatangura kubwira abagenzi biwe bimushikiye. Muri bo rero hariho uwo yabibwiye yitwa Ndayizeye Arcade, uyu mwabonye ngaha. Uyu amaze kumva ko yagize ikibazo c'imodoka ari ngaho, ico yakoze yaciye anyaragasa agenda ku kabari bita One People hariya mu Gikoma, aca asangaho abandi bane aribo babantu twaberetse ngaha. Yasanzeho uwitwa Dusengimana Eric, Irambona Jack Daniel batazira One People kuko ni nawe mwene kijya kirabo bita One People, nawe nyine mwamubonye ngaha. Yasanzeho kandi uwitwa Habonimana Ezekiel hamwe n'uwitwa Hakizimana Diomed. Aca arababwira ati bwa wundi Brice yagize ikibazo ati mu Carama bita ku Gitoke, ati rero no mwanya mwiza wo guca musha mu ngiro vya bindi. Ivyo vya bindi yababwira kwari kugandagura uyu muhisi, kuko bari bamaze kugira inama zishika kuri zitatu zo kumugandagura bazigirira muri ico kirabo nyene, kandi zirongowe n'uyu nyene kirabo ariwe bita Irambona Jack Daniel, ari nawe ari nyuma amatohoza yerekanye ko ari nyuma y'igandagurwa ry'uyu muntu, kuko ariwe uretse ko ariwe yagirisha ayo manama, akaba kandi ari nawe yari yemeye gutanga miliyoni 3 amaze kugandagurwa. Mbere yari yamaze no gutanga makeya, hariho umwe muri bo yamaze no guhe ibihumbi 100 vya mbere, mugabo bumvikana yuko ayasigaye azoyabaha ari uko bavuye kumuhamba. Ukungene no vyaciye bigenda, amaze kubabwira ati wa wundi yagize ikibazo mu Carama, ahubwo muce mugenda mushire mu ngiro vya bindi. Aba bane baciye bagenda hahandi uyu yagiriye ikibazo, kuko bari bazinanye nawe nyene n'umuhisi, bari bazinanye basa nk'abagenzi. Baca basanga koko niko bimeze. Bamaze kuhashika rero uyu yitwa Dusengimana Eric hamwe na Habonimana Ezekiel bo baciye bahagarara umwe hirya uwundi hino, baraba uwozanana aho hirya canke hariya yoza ari bubuze abaza kwishura umuntu ico bahava bakora. Abaciye rero bashika kuri ya modoka kugira bice umuntu naba Irambona Jack Daniel batazira One People hamwe na Hakizimana Diomed. Uyu wa mbere Irambona Jack Daniel batazira One People yarashitseho aramuramutsa, atangura kumera nk'umusamaza gatoyi. Kumbe uwa kabiri Hakizimana Diomed abamaze gufata ikibaha arakimukubita mu mutwe, aca aratubwenge. Ataye ubwenge uyu Irambona Jack Daniel batazira One People yaciye amufata amaboko ayabohera mu mugongo, hanyuma uyu wa mbere yamukubise gwa rubaho aca azana ikiziriko, aca aramuboha, aca aramuniga, hanyuma aca aritaba Imana. Baca baterera ikiziga mu muserege. Bahejeje gukora ubwo bubisha bose ko ari bane, baciye basubira inyuma baragenda. Uyu yagiye kubwira aba bane aya makuru, we ntibazananye, we yaciye asigara kuri ico kirabo bita One People. No kuvuga ko haje abo bane ukungene bakoze ubwo bubisha, ubwo bwicanyi mwumvise umwe wese ico yagiye arakora. Inyuma rero y'iryo bara rimaze kugwa, abajejwe amatohoza baciye bakora amatohoza, baratangura barafata uyu yitwa Eric Dusengimana yafashwe itariki 21 Rusama uyu mwaka, hanyuma baratinda barafata aba bose kuko
yaciye abivuga neza byose kumwe byagiye biragenda, amanama kumwe nagiye aragenda, n'ivyo bavuganiramwo n'ababa bari muri ayo manama, gutyo amatohoza acaroroha, acaranyaruka, abandi bose baca barafatwa. Ico rero yamuziza uyu mwene kuba ari kwisonga rya buno bwicanyi, Irambona Jack Daniel batazira One People, yamuhora yuko ngo yanse kumusurira mu rubanza rujanye na kiya kibanza kirimwo kiya kirabo bita One People. Kiya kibanza cari mu Matati, hanyuma rero uyu afise kino kirabo hajya ahantu, aca asaba uyu Brice, uyu muhisi Irakoze Brice ko yoja kumusurira yemeza ko aho hantu arahiwe kandi atarahiwe. Uyu Brice rero Irakoze yari uko bamuvuga, bavuga ko yari umuntu agororotse, ata bintu bitari mukuri yigera jamwo, yaramwankiye. Yaramugerageje no kumuha amafaranga ashika ku miliyoni ngo 6 kugira agende kuyemera aje kumusurira, yemeze ko ico kibanza ari gwiwe kandi atari gwiwe, hanyuma aravyanga. Niho rero nawe nyene yaramenye yuko bariko bararondera kumwica, kuko ngo barigeze no kuja hamwe arabasaba n'ikigongwa, baramubwira ati turabihevye, ibibaza ko vyaheze. Aca we yaciye yibaza ko vyaheze, mugabo bobo babandanije amanama yo kumugandagura. Ubu rero barafashwe, bagitangura amatohoza bari bafashe n'abandi, ariko bagiye barabarekura. Uwanyuma bahava barekura n'uyu bari bazanye ngaha, kuko amatohoza yerekanye ko ataruhara na rumwe yagize muri rigandagurwa, kuko yarerekanye neza uwakoze ikintu cose n'uwagikoze. Aba rero dosiye yabo iraheze, duca ikirungikwa mu butungane kugira ngo nabo babandanye akazi kabo. Tukaba rero twosubira kandi gushima ingene abajejwe gutohoza bakoranye neza n'abene gihugu muri ububisha bwari bubaye. Twama turiko turabivuga yuko iyo habaye icaha ico cose, ikiziga kigatogwa canke ubundi bubisha bwari bwo bwose, ko abantu ba mbere abo kwitura ari inzego zijejwe gukora amatohoza, kuko nizo zonyene zikora amatohoza. Abantu ba mbere bo kwitura si kuja kuvyandika canke kubihereza abantu bari ku birometero amajana, kuko bajya nta numwe akora amatohoza kandi nta numwe akorana n'inzego zikora amatohoza ngaha. Rero baranyarukije amakuru bayaha abakora amatohoza, baca barakora amatohoza. Murabona yuko amatohoza yarangiye kandi arangira neza, ari uko bene kwagirizwa gukora kino caha bose bafashwe. Ubu rero baca bashikiza ubutungane kugira ngo nabwo buheze bukora bubandanye ibikurikira kuri iyi dosiye.